iyo itiro ryinjiye hinjira ibyaha biteye isoni. Abantu ntibatinye gusambana, abantu ntibatinye kwica, abantu ntibatinye gufata ingingo mu nzu y'Imana zemerera abadahuje ibitsina ko babandanya kwisengera, ko babikora mu mwidegembyo. Ugasanga aba bantu nimwanumva n'amashengero yavyemeye azoba yaratewe n'itiro. Muze mumenye ko yatewe n'itiro. Ahandi ho ibi ni ibyaha biteye isoni, dutegerezwa kubigwanya. Ibi byaha biteye isoni n'inkomezi zacu zose. Rya tiro ryo mu buryo bw'imwemu rero rituma umuntu afata minenegwe ivy'ivyaha, akabifata minenegwe ukamengo n'ibintu bisanzwe ibijanye n'ivyaha, ntashira umutima ku buremere bwavyo imbere y'Imana. Nukuvuga ngo akabifata ibisanzwe, gusambana akabifata ibisanzwe, kwicana ibisanzwe, ivyo byaha by'ababihuza ibitsina ibisanzwe. Erega burya nangaha mu nzu y'Imana usanga hari abantu bahuza ibitsina, batonda hano bahuza ibitsina babisangi, bakabifata ibisanzwe, bakabona ko ari ibintu bisanzwe. Rero aba bantu babarinjiranwe na rya tiro ryo mu buryo bw'imwemu. Iri tiro rituma umuntu atumva ko azinutswe ibyaha. Iri tiro rituma umuntu atumva ko abizinutswe, kuko umuntu amaze kumva ko azinutswe ibi byaha acagira umwete wo kubigwanya. Ikiguzi cyose byomusaba akagira umwete wo kubigwanya. Uwandikiye Abaheburayo muri iki gice cya 12 umurongo wa 4 niwe yavuze ngo nimuragera kuvishwa amaraso mugwanya icyaha. Niturageraho mu yandi majambo dutegerezwa kugwanya icyaha, kandi niturageraho tuvishwa amaraso tugwanya icyaha. Bisigura ngo icyaha twari dukwiye kukigwanya, naho twogeraho tuvishwa amaraso tukemera tukayava, mugabo icyaha kikaranduranwa n'imizi muri twebwe. Rero ibi byaha biteye isoni nibikabe hagati yacu, nibikabe mu nzu y'Imana. Mwikanguro abantu bazinuka ibyaha bakihana, kandi bakihana ku mugaragaro, kandi bagaca bihanira kureka. Uwo muntu uzomenya ngo ikanguro ryinjiye kandi ryafashe. Aba bantu bamaze kujya mu ikanguro navuze ko bihana, bakihana ku mugaragaro kandi bakihanira kureka. Nico kizokwereka n'umuntu yihanye ukabona arabisubiriye. Nyene uzumenye yuko bya bindi ntiryari kanguro, kwari uguhuma amaso amakungu. Ubonye umuntu akora ibyaha biguma byisubiriza, aba yarasinziriye, hanyuma agatinda agapfa, agaca agenda yarapfuye. Iyo abikora bikongera bikisubiriza, bikongera bikisubiriza, aba yarapfuye. Niwamubona nejo bundi uzusenge kugira ngo Imana imugendere, abe mwikangura kanguka ave muri iryo tiro kugira ngo ashobore kwihana ibyaha byiwe.